Komesha ngo ndavuga ati abantu mwaka uheze kwera asha abantu batangura gupfa situmubasani je naco bitwaye kubera gupfa n'ikintu gahunda dutegerezwa twese kuzoshikako Ravren bigutera ubwoba gupfa je ndabitinya kwera ariko ntabona bihungira abantu benshi barakujajinze natwa bibonye niko njewe nakuze ibyo bintu ndabimenyereye sinzi ko nabandi ariko bameze ariko mu buzima bwanje ukuntu nagiye nkora muri cyane muri kariyeri yanje y'ibintu by'umuziki abantu bagiye banjajinga ariko byarateje impare nini ya kuburyo usora na video ushavuye koko kikuntubwira tukunda kumubona kenshi ashavuye je sinkunda abantu bagayana kubera ngaha ku isi nta muntu n'umwe yaremye uwundi twese dutegerezwa kubana ya ndirimbo bategerezwa kuyisubiza bategerezwa kuzoyisubiza ko ayikuyego kubera ko sigwiwe anya nijwi yarabivuze nibaza ko atarusaku ruri yego yabivuze yaravuze ko indirimbo yamushigikiye Double J none uci ugenda ukacugira ibiganiro ukacuvuga ngo sinarezwe kandi muri audio narimwo utazi ukuntu narezwe mu byandeze atani ikintu na kimwe wigeze utererera numva ko bundengeye akarimbi kandi ata munsi n'umwe nje ndigera vuga ngo ndakuburira indero rero jewe muri rusangi umuntu wese afise uko ameze abitahura nabi wambabarire sije niremye n'Imana yandemye ariko uko Imana yandemye sinkunda umuntu asuzugurana njewe genze ubu hari yakumpanda hariho imigambi myinshi cyane niho hari imigambi myinshi kurusha twebwe iyo dufise uno munsi kirikugira amahirwe yuko izi ntebe uzitahani wawe pour 3 millions 5 avuga merci 3 millions 5 vuga merci vuga merci nayo mahera niwe yandihira nyine mzee vuga merci beaucoup okay merci beaucoup Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri mwiriwe canke muramusevana muri my name is Frank the in African TV. Sanda gukazi ko Swiss wari kwerekana mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya, muri America, muri Australia, mu Buswisi, abari mu guvya barabu mu gimwe ndabaha ikaze ndavuga mu Mandese Nabi Saudite. Ukiri mushaje kuri chaîne yacu ndagusaba kugira subscribe gukomeza kubaka umuryango munini. Yes, ni umunsi udasanzwe asagiye amayo kwakira umutumire adasanzwe. Neza neza nko muri turi muri marché de Noël. Niyo tukuma tuganirira, amatuganire kandi bigiye bitandukanye kubijana na Noël. Giye kuba ku munsi wa gatatu niho zuba Noel so tuzoganira ibishe byitandukanye hama kandi no kumwene umwaka kwanza wagiye. Yes, tugwe kazire. Asante sana. Umeze neza? Ashima Imana. Yes, uramutse abakunzi ba African TV d'abord n'abakunzi bawe. Ndabaramukije abakunzi ba African TV. Yeah. N'abakunzi banje. N'abakunzi b'umuziki ndondi muri rusange. Yeah. Badman Akili. Yes, son of Jah. Son umwana w'Imana. Kandi urazi ko iryo zina rimaze imyaka myinshi. Cyane Petit Frere ya Jay-Z. Sasa kulifira Jay-Z tena. Yes, boy, African TV tukumuna kiriku Badman Akili yitwa Yusuf Akbal. Yes, aniyo mazina y'ukuri. Yes, 2024 yari umuhada d'abord umeze gute mbeko twinjira mu bindi. Yari umwaka umeze gute kuri kiriku. Yari umwaka mwiza. Kubera ko twawutanguye turi bazima tugiye no kuheza tukiri bazima ariko nkuko bimeze ingorane ntizibura mu buzima navuga ko ari umwaka wanje wabaye umwaka w'ingorane cyane kurusha indi myaka yose ariko umwaka wari uherutse 2021 naho wari wambereye umwaka w'imigisha cyane urumva rero iyo bwije cyane wabugira buce kandi niyo bugorovye cyane wabugira bwira ibihenga ku isi birakurikirana ariko uyu mwaka icyo nishimira nuko ndabumaze nkiri muzima ariko by'ukuri wabaye umwaka w'ama challenge menshi kuri njewe 2024 cyo matango gendibura cyangwa matango 2023 tango 2023 umwaka ariko menguribitse cyane gose umwaka uvuze ko akuriye ama challenge menshi agiye atandukanye ariko uko warize ariko kandi numwaka wagomba uhere kiri ku agwaye umwaka uheze ukabona umengo kiri karagwaye kabisa wimvise gute kandi urazi ko benshi ndavuga ati abantu umwaka uheze kwera asha abantu batangura gupfa situmubasani je naco bitwaye kubera gupfa n'ikintu gahunda dutegerezwa twese kuzoshikako Ravren bigutera ubwoba gupfa je ndabitinya kwera ariko ntabona bihungira kandi urumva ibihe bigoye kugwara gusa ariko ni byiza ko umuntu ahorana ukwizera just ni byiza yuko umuntu ahorana ukwizera yamaguca nyene sha sister wanje yaduhere muri Primus kwe muri Primus kwera amazi urakoze amazi rero kandi yes yako ndashaka kwanza kumenya harimo ni barafu kwiriye kabisa kiri Noel kuri kiri kisiguriye Ewana rero jewe ndi umuntu adahindura umunsi mukuru ngo kubera itariki buri munsi n'umunsi mukuru kuri jewe
ariko ndifadikanya n'abawufata nka mukuru, ndifadikanya nabo, ariko kuri jewe buri munsi wose ni umunsi mukuru kuri jewe. Umunsi wose ni umunsi mukuru kuri Kiriko, ariko kandi iminsi yose yamira imishasha ku buzima bwawe. Uyu mwaka wa 2024 ni iyihe minsi yabayeho uravuga ati koko ubu rero Yusufu ariko arakura, Akbar ariko arakura kabisa? Narashikiwe n'ibintu kera nari nzi ko nashobora kubaho mfise ibintu mu buzima numva nkeneye bitakunze. Sinumva ko no bishobora kubana n'ikintu nkeneye kitakunze, ariko narashikiwe n'ibintu kugera yaho numva ko by'ukuri ndashobora kubaho mfise n'ibintu nifuza ariko bitoshoboka. Rero numvishije nakuze kuva umunsi nahura ico kintu. Yego. Kiriko ingene aboneka muri kino gihe yabonetse ko nk'umu majeur, nk'umutipa akuze, nk'umwe mu baririmbyi bakomeye mu gihugu, ariko kandi amaze kugira imizi ashinga. Izihe strategie wakoresheje kumbure kugira ngo Kiriko no munsi uko abantu bamubona, munsi abantu bakubona bakubona ko ari Kiriko atandukanye na Kiriko cyagihe dogo. Nta kintu na kimwe nakoze, nibihengira bihinduka, nuko buri muntu wese agira ibihe byiwe mu buzima. Kandi nuko ndanakunda ibintu nkora ndabikunda cyane. Nibyo bimpindurira ubuzima, ariko biva mu kubikunda, kandi ndanasenga njewe. Sure. Hagiye asenga cyane gakirira. Navuze cyane, ndasenga. Atari cyane. Bon, tuzaganira tugaruka no muri Noel, kubera ko itariki 25 n'umunsi ufiseho ko amaconcert, ariko kandi cyane evenement igiye kubera kuri Messe des Officiers. Indirimbo wasohoye yitwa Bizu ni remix, rekomenda ntuze. Bizu ni Bizu. Iyo vuze ni ya Fernand. Bizu ni ya Fernand. Yitwa Bizu. 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 Yitwa Bizu. Imwe. Atari Bizu. Atari Bizu. Yes, indirimbo yitwa Bizu. Kayame d'abord kuri YouTube yiwe. Indirimbo nziza. Ni remix d'abord iyo amajambo y'Imana. Kiriko tumenye muri gospel. Kubera iki gospel ga akiri. Encore indirimbo nkijya anyu cyo ati non, il faut que abantu basako dukora na remix. Zaje gute, zagenze gute? Kwa sima mundi ukini ngaho nyene, mu ndirimbo ijanye n'ivya Noel. No musi ahantu hose umuntu aciye urayumva kubera ko ijanye na Noel. Nkuko nabivuze uwo mwaka wa mbere, umwaka w'ama challenge cyane. Rero nigeze kuba ndi mu bihe bingoye. Iriya ndirimbo aba ariyo ndirimbo nkunda muri ivyo bihe, numvirije nkumva aryoherwa. Ndabasaba ko twakora remix, ariko ndifuza ko na Prince Mushindi yojamwo. Mbanza kubimuvugisha, arambwira ko asanzwe ari abahungu biwe, ni pasiteri wabo, rero bica biroroha. Ndayijamwo guco, kandi numva ari ibintu bisanzwe kuririmbira Imana, kubera n'inzoga ni baby turaziririmbira. Abana bafite energy turabavuga, abana bakora amaji turabavuga, no kuririmbira Imana. Numva kuri je bataco bitwaye. Abantu bose barakujajinze, natwari bibonye. Niko njewe nakuze ibyo bintu ndabimenyereye. Sinzi ko nabandi ariko bameze, ariko mu buzima bwanje ukuntu nagiye nkora muri cyane muri kariyeri yanje y'ibintu by'umuziki, abantu bagiye banjajinga bivanye na image nkoresha akazi kanje, ariko ntaco bintwara kubera njewe ndizi kurusha uko abantu banzi. Rero umuntu ashobora kumvuga uko ambona, uko anyibaza, ariko by'ukuri nta numwe nzi kurusha uko niyizi. Rero uyu muntu anjajinze naco bintwara. Yes, itaki 25 witeguye gute d'abord kuza kurimbira abana, kwazo hari abana benshi ngahanya muri kino kibanza, witeguye gute d'abord? Yiteguye neza. Iyi concert ni nayo concert nje nahuriyemwo na Oscar, hari kuri Star Hotel. Oscar niwe muntu yankuye Ngozi, niyo concert twamenyaniyemwo. Rero mba numva nanje ndabyishimiye kuza gusubira kandi kuyiririmbamwo. Cyo gihe nayigiyemo nanje ndi mu bandi bana ba competitor, urumva ubu nyimba nje kubaririmbira bari iby'agaciro cyane kuri jewe, kandi mba numva nobizamwo n'umutima wose nkabishigikira, bikaba binini yenya nkumbure hari n'abandi bana bo bigirirwamwe amahirwe nkuko nanje ariko byagenze. Rero by'ukuri ndabyishimiye, kandi abavyeyi bumve ko kwinjira ariko ubuntu,
abana nibo bazoriha bonyene kandi naho ni Rero, makenya ni makenya n'ibihumbi indwi gusa ibihumbi ndwi vyonyene Ya, nta kandi umwana bindi. agakina hari ibijuwe vyinshi hari ibijuwe vyinshi kandi ujya musaba ari umunsi mukuru w'abana kabisa cyane rero dusanzwe dufite n'akaririmbo basanzwe bakunda muri iyi minsi mon ami Jésus Mwah. papa et maman toute ma famille mes amis baze kabisa yes Ya. bob bisaba ko muza ni ku munsi wa gatatu please kugira ngo abana banyashobora kuryoherwa basozera umwaka bimeze neza cyane gose ariko rero ngaho nyine tukiri ngaho nyine kiriko ni bimwe mu rugendo rwawe bimwe mu bintu byagukomeje cyane gose ariko umuntu ashobora kwibaza ko kiri kunaye muri babana kumbure basegereza hama ku munsi wa Noel no munsi wa Noel urashobora gutegura nawe ugasanga n'abandi bana cyangwa kumbure hagutumira ahandi hantu ariko nawe uri mu bandi bantu bigeze kuba Noel igeze baza kugira ngo bagufashe ubigereranya gute kiri kuno munsi na kiri kwa kiriya gihe ugereranije kuri no minsi mikuru igihe bakwibuka nawe nk'umwana wo mwibarabara nanjye urumva ko ibi bintu ndabishyira mu mutima kandi iyi konseri nayijemwo nko gushigikira kubera nanjye iyo neza nayironkeyemo yego hagira warafashijwe cyane bibaye n'iyi minsi mikuru narafashije warafashijwe cyane genre ni minsi mikuru abantu bategura bakimura gufasha abantu narafashijwe narakubise imisosi myinshi kuri Noel je naragenda gufungura muri Giriteka urayizi Igitega muri Gabiro kugira nze school wowe urazi ko urazi histoire wowe urazinanye cyane naca niga kuri Gabiro nabanza guca kuri Giriteka buri munsi kuri Noel twaba tuza kwambara imipira mishasha impuzu zishasha kubita imisosi sara urumva nanje mba numva ndawishimiye kwera uno munsi mba numva nanje no gukora ibishoboka abandi bana nkabanezereza mu mpano yanje kuko ntabyo mfise byo kubaha birutivyo iterambere ryawe rigaragarira bose iterambere ryawe rigaragara buri muntu wese yakumenye kuva ukiri mutoya gushika uno munsi igiki woshimira igiki wibaza ko catumye ugera kugeza uno munsi gakiri Imana n'abantu yagira camwo ntibayigabira baranshigikira nk'uko Imana yibasabye haraba Imana yaciyemo ariko barayigabira bakubera babi mu buzima bwawe uko bimeze kandi si jeje nyene nawe burya niko bimeze yes niko bimeze nobona ariko kandi nibaza yuko ikintu cyose bafise inzira yacu sorry ngoma ninjire ngahanya kugira ngo kumbure abantu benshi bari bakeneye d'abord kumva byinshi bigiye bitandukanye umise zo rumaze imisugwaye ariko kandi Imana yarakinze warinje entretana mu bitaro nawe twarabonye post ya Double J aro yandika ati kiri ku musengere aragwaye igihe cyose iyo umwaka uri kurasozerwa haraba ibintu by'ingwara nyinshi zigiye zitandukanye ingwara zitandukanye urumva ko kiri kwagiye kugenda yareke nazugere ibintu byose je simpa gupfa ntumbwire simpa gupfa mata yes dusubire kandi gatonya uyu mwaka nyene mu mpera no magize tuwa iburaya tuwa vraiment nziza urabona ko makuze ibiteramo byiza kandi ariko kandi mu rugendo rugira kabiri mu Jiburaya experience imeze gute kuri kiriko ubu nagenze ibintu nshobora gufungura nagenze bidafungurwa nagiye mfise n'inshuti sinka kwa kundi urumva ari n'ukuntu kiva ruguru kiza ngaye Bujumbura abatanshuti abatabagenzi iki nyene biba bigoye ijyambere ariko iyo ugarutse ijya kabiri biba byoroshye cyane uba wamaze kumenya baca ngaha bafatira bisi ngaha bigenda guca rero experience twagize iri rya kabiri nuko iriya turo ya mbere yadufashije kumenya uko ibintu bimeze turamenya ngo Buraya hameze uko si abantu bose ubuzima ari bwiza hariho nabo ubuzima bugoye kandi si ahantu ugenda ngo ushike utora amafaranga urumva kuri je byaranyigishije cyane ndongereho n'akaryo ko gusangiza iki kintu abandi ayo umuntu w'Iburaya niyagushigikira mu buzima nukuri uzubiha agaciro bya hatari kwere amafaranga yabo kugira bayaronke biragoye cyane biragoye rwose tubamenye ibisanzwe baratubanira mu duha mahera ngo umuntu agiye Iburaya ngo hari ahantu batora amafaranga wapi kwere yakorera rero ibyo ni inyigisho ku bantu hariyo umuntu yaguhorongikiye n'akantu cyuvuga ngo andukiye tukiyagasami abari urukundo rwa hatari kabisa yego ubu rero umvise rero kiri kure urumva uburubagira batahura kandi je nta numwe nigeze ndanategeka kunshorera kuva cyane y'abatahura ariko ubu narabitahuye kurusha byukuri naho nyene ubuzima ntibworoshe nabo nyene baragwana yes Billy Money Boy ni kimwe mu bintu gikomeje mu mutima wawe Billy Money Boy ni kimwe muri blend mwubatse kandi ivyo batwaye umwanya munini ariko no munsi hariho ama challenge
atuma umengo Bilman Boy boyitobora boyigusha hasi gato uberutse nyene mukiri buraya indirimbo sinokwirarana indirimbo Double J ari kumwe na Chameleone urahira indirimbo yiwawe uri kumwe na Wizo yes nuko yo itarasohoka ariko byarateje impare nini ya kuburyo usora na video ushavuye koko kikuntugera tukunda kumubona kenshi ashavuye Jesse nkunda abantu bagayana kubera ngaha ku isi nta muntu n'umwe yaremye uwundi twese dutegerezwa kubana ariko koko ukuri nuko ku ndirimbo zanyu zatumwe no munsi indirimbo yari hit mu gihugu gaza no munsi mu banyagihugu indirimbo irahari ya ndirimbo bategerezwa kuyisubiza kwategerezwa kuzoyisubiza ko ayikuye go kubera ko sigwiwe anya nijwi yarabivuze nibaza ko atarusakururi yego yabivuze yaravuze ko indirimbo yamushigikiye Double J kandi ijya ndirimbo jewe sindimo niyo mpamvu ntigeze nshaka kubijamwo kuva bigitangura ariko ni wewe Double J no musimura umuntu umwe tumvise Double J turumva kiri umwe ariko iriya dossier ntayo nigeze nshaka kujamwo kubera indirimbo bararuranguyemo navyo wibuka ago naranguye nuko banshize muri dossier ntari indimo kuramuvugira oya siriko ndamuvugira siko ndamuvuga ngo niko shaka kuvuga ivyo wavuze no kubarekanye aho uhagaze kuri warabikurikiranye kwanza ukuntu byagenze byose yes indirimbo yarasohotse group yaza kwidogeramwe we nurimo yes warigeze ubona commentaire yanje ni wigeze uvuga Double J yagiye kuvuga mu nyuma ugenda ukacugira ibiganiro ukacuvuga ngo sinarezwe kandi muri audition narimwo utazi ukuntu narezwe mu byandeza atani kintu na kimwe wigeze utererera umva ko bundengeye akarimbi kandi ata munsi n'umwe nje ndigera vuga ngo ndakuburira indera rero jewe muri rusangi umuntu wese afise uko ameze abitahura nabi wambabarire sije niremye n'Imana yandemye ariko uko Imana yandemye sinkunda umuntu asuzugurana njewe sinkunda umuntu ansuzugura ko nanjye yongeso nayo mfise umuntu wese yoshaka kunsuzugura ndumva naho nobona usuzuguye uwundi ndumva nabwo nogira icyo ndabivuze ko niko ndemye mu mbabarire niko Imana yandemye muri make nimba hari uvyakiriye nabi ambabarire niko ndemye kandi sije niremye sinkunda umuntu asuzugura uwundi nta numwe yaremye uwundi twese tegezwa kubahana kubera umwe wese arafise ikintu amaze ngaha kwisi twitega indirimbo ya Kiriku na Wizo kwizo habisohoka hakiri amatati nkayanya ko nibaza ko tarahera kandi nawe DJ Pro yavuze ati sinzigera indirimbo twarayihevye ntaco iriya ndirimbo jewe sindimwe iyo ndirimbo ateje ingorane sindimwe rega twitega indirimbo yiwawe na Wizo kwizo habisohoka burya yoreka gusohoka kubera ikibaye hari azova bayifuta nawe nyene iki nirizogaruka my brother nirizogaruka wow izogaruka kandi nubwo boyifuta mu mitwe y'abantu iriyo cyane ni iri hit cyane gose yes twinjire mu gusozera muri uno mwaka kuri kurahera neza ubona neza ko ari habayeho ma success ku ndirimbo ndundi ku barimvye b'abarundi muri rusange muri industry ndundi umwaka wakira gute n'umwaka ushobora gukomanta gute urabiye ku bandi baririmvye bandi ndetse nawe ubwawe ni umwaka udasanzwe ku muziki wacu muri rusange kubera ko ubu muziki wacu ahantu ugeze ntibakiri babiri gusa nka bya bindi twakura twumva ngo n'uyu n'ujya ubu turi benshi urumva ngo yagiye hariya n'umustumvise Kiriku urumva Fernand urumva Melanie urumva Double J urumva Rino G urumva Dramati urumva Monia Fe urumva Mona urumva benshi ubu turi benshi urumva ba Bface turafise ukuntu nyene umuziki wacu wagiye kure abantu bawuhaye agaciro byarazibiye n'uwo wundi w'abanyamahanga kubera imiziki ubu ni myinshi urashobora kugenda muri boîte ugataha wumvise indirimbo z'abarundi gusa rero kuri je ni ikintu ciza cyane kubona generation shasha ishobora gukora ivyo bintu ikagura umuziki muri rusange ni bimwe mu bintu mwaharaniye cyane kugira indirimbo z'abanyamahanga zishoboye gusubiramo Kiriku arimo mu babiharaniye kubera ko waragiye kenshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo kwikora Dramati arimwo babi n'abandi benshi bahari mwese murimwo abakunzi b'umuziki ndundi barimwo niyo mpamvu rero no muri no muziki nta muntu n'umwe akwiye kwigira Imana kubera ko urimwe inguvu nyinshi hari abantu banadushigikira batanaboneka bataja kuri kamera babishizemo uruhara hari abantu baterereye mu ndirimbo twagiye dukora rero uwo muziki nta mana yawo ihari twese twubahane twese tubone ko hari icyo tumariye uno muziki ndundi tuwushigikire ugere kure ntituvume gusa tuvume turonke n'amafaranga akamera arahari ikiri muri iyi minsi amahera ari mu basani ntibiraba nk'uko abandi bimeze kunywesha amazi ntushawasha kunywa amazi inshuti
Okay, ubu nyine ushaka Oya, iki tugi ntabwo. oya ubu nyine ushaka iki tugiguha bijanye n'uburyo bwacu ni sawa tunyurwe n'ivyo yaradukije dufise ni sawa mwigisho ni kwe. sawa ni sawa oya Mes chers amis n'uburyo bwacu bw'amazi gusa byerekana ko muri make dukwiye nari no gura gukora karikera cyane byerekana ko dukwiye gukora cyane ntiturashika nkunda kuba naguze na karikera oya ni sawa tunyurwe n'ivyo dufise tube tunyurwe muri bike ujya ubiryohererwemo Yego. no muri vyinshi kubera ko Cheers. nibaza ko 2025 uzaba ari umwaka mwiza sinzo kuzimana amazi inshallah for sure 2025 mugano tuzokorana na Kiriku ntituzonywa amazi ndekura rero ngiye kuri akeza kwera akaboro ngiye kugira reka dukwa ari ntaco kugira ngo ushobore kuja no muri zindi gahunda yes umwaka wa 2025 twitegeki ni umwaka wa 2024 mwasuye indirimbo ntizabaye nyinshi cyangwa tusana tubimenyereye ariko 2025 twitegeki kuri Kiriku twitegeki kuri Big Money Boy ndakubesha kabisa Shobora ko nakimuzi sinzi ko nzonahashika ariko dukora mu kwizera muzi je mu kwizera reka tubanze tuhashike ndizeye ko nzohashika hame byo nzohakora reka mbanze ndahashike aka maproje warateguye si sûr que Muta. projet zo mu kwa kabiri mu kwa mugenzi ubu hariya ku mpanda hariho imigambi myinshi cyane niho hari imigambi myinshi kurusha twebwe iyo dufise rero nta wuzi ivyejo tubanze twizere kwanza tubone ko tuzonahashika ariko by'ukuri tugifise amagara ibintu dukora tukibikunda gahunda no kubikora kurusha gahunda no gukunda umuziki gahunda no gukora umuziki kurusha kugira ngo idarapo ry'u Burundi bikomeze guhungabana zimwe mu ngorane abarimvye b'abarundi bahuriye mu mahanga uno munsi haramo bavuga ati ntihazogire donc ntibasubire kandi gusubira kuja mu mahanga bega nivyo canke uno munsi abarimvye baguma basohoka mbega yari akamaro akamaro karahari n'abakomeresiyo bagiye barahura n'ingorane z'abaririmbyi gusa mu mahanga ni mu mahanga wowe ingorane umaze guhura nazo kuva ingozi gushinga Bujumbura zingana gute niko isimeze ntibyama bimeze neza kandi ugira ushike ku kintu ciza utegezwa guca muri izo ngorane bakomeza umutima ewana bagwane kweri kubera turiko turabigwanira ntiturabishikamo kili nafite ibintu byinshi dushaka tuza kuganira mugabo nyemera 2025 tuzogira part 2 tuzogira part 2 ikwiriye kabisa yes ikwiriye kabisa ko umva wahuriye n'ingwanya nyinshi mu 2024 ariko zose zaragukomeje no musiko ko uri umugabo abushitse le 25 ku munsi wa Noel ngikobwira abarundi kazi abavyeyi surtout kugira ngo ushobore kuzana abana babo muri kino kibanza ibi byiza bizoba biri muri kino kibanza abavyeyi banje bambwiye ko bazonzana rero n'abana babo rero basaba abavyeyi ati wana nakirika abavyeyi biwe bamwemereye kumutwara natwe mu dutware amatuze twahuriye tuharyohererwe twese yes umuvyeyi azozazanye umwana muri kino kibanza ni kubuntu hama umwana n'amafaranga 1000 gusa hari ibijwe vyinshi azarantu besha bakinisha hauri ntazobari tantinsisi ni hazobari hama kandi aho mona ko hari ama stand menshi ngagiye atandukanye aho nako hari intebe nziza ukeneye intebe urabona ngaha ni bamboo decor hama ngaha rero n'ibindi vyinshi ngabigiye bitandukanye bamboo decor ingo bakubone bamboo decor ingo tukugire publicity boss tukugire publicity boss ni ukora zino ntebe ukora intebe nziza cyane gose zimeze neza murakoze cyane gudandaza basi turashimira cyane abateguye ino event tugashima cyane n'ingene abantu bashika mu kino kibanza bapressa cyane ama œuvre yacu kuri bwanje bwa n'ubwa mbere nshitse hano bwinjire ngaha none nahaje muri no minsi twagira iyi marché de Noël byarampimbaye cyane gose kuko hacika abantu bazima abantu bakunda ibintu bikorewe mu Burundi du rero n'ubu twizeye ko aho ku munsi mukuru wa Noël hazoza benshi abavyeyi benshi bazanye n'abana babo abana b'abarundi barakunda ibintu bikorewe mu Burundi twabiteze rero tubahaye ikaze twakengurukiye baye n'akanimera akora intebe nziza twakengurukiye cyane na kino camamare Kiriku azo nabana bakiri bato bariko barekana impano zabo nanje bwa mbere na Kiriku cenda mubonye ndabikengurutse cyane parce que bon twe tuzibanga bore onse abantu baje bakera bari aba Christophe Matata abantu bakera kwa du rero tubonye la jeunesse d'aujourd'hui nyene bakora baremerja mu muziki ndundi bon twabihimbarirwa cyane naho natwe dukuze tutumva n'ibyo baririmba ariko turahimbarwa n'ingene babeshejeho rero tabateye intege bakomeze bakora ibikorwa byabo vyiza natwe baze batugendera babona n'icyo tuzi gukora natwe g'abanyamyuga babone n'ibi bintu bikorwa muri bamboo decor ndaha ikaze kandi abarundi
bahimbarigwe no gukunda ibintu byakorewe mu Burundi parce que mbona ko abanyamuziki bafise novuga no kwitana ingorane zimwe n'abanyamyuga umwuga w'umuziki n'umwuga wo gukora ibiduhingura ni urugamba rudasanzwe jewe ndi wakera cyane muri ibi bintu byo guhingura ibintu twahura n'ibibazo by'uko abarundi badakunda ibintu bikorewe iwabo then arizo nazo ngorane n'aba banyamuziki bafise rero nibaza ko ari urugamba rukomeye turashima aho bigeze biko biraza kuko siko vyamye les années 90 ntibyari bimeze gutyo oya uno munsi rero tafite icyo dushima ko tubona ko na leta y'u Burundi iriko irahimiriza abantu kugira icyo bita consommation local biracagoranye ariko biko biraza ndakengurutse nawe kaka invitation mu mpaye ka surprise nimero baransabye shemwe nimero ya Bamboo Decor yazo cyane ni ya 79 na 61 414 dukorera hari haruguru iwabo w'abantu juste kwibarabara iduga kwa Ntare House ni kwikaburimbo bita ku mashugwe haroshe gutora cyane Bamboo Decor barayizi abarundi twifuje kwigendera no gusuma byo muri Bamboo Decor 2025 nta kuntu kirikiyo gucara ku ntebe za Bamboo none bacicara no kumukeka muremera intebe kiriku agira ubuntu tukamenyana izi ntebe yicaye ko zari muri discount ya 500,000 ubu nyene aziguze ndamwakora zindi discount ya 500,000 kandi ku giciro zigugwa ndamukure ko yindi 500,000 zari muri promotion zari muri promotion twazikuye ko 500,000 zahora kuri 4,500,000 twazishira kuri 4 millions uno munsi kirikugira amahirwe yuko izi ntebe uzitahani wawe pour 3,500,000 avuga merci 3,500,000 merci uvuga merci nayo mahera niwe yandihira nyine mzee vuga merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Oya ateta nizi inyame nizi inya. Oya ni salon mwicaye vuba igizwe na 4 fauteuils ni yo table mumanyura ko hirya y'ejo muzonyura ko champagne na kiruko. Vuga merci kiriko. Urazi rero mzee. Uyu mwaka ntayo mfise. Reka merci nzoyivuge ndayaronse. Nta kibazo. Ariko merci beaucoup nabandi kweri baze bagushorere. Karibu. Ariko nibaza ko habonetse nk'umukunzi wanje ashobora kuyigura mu kibanza canje nibaza ko twazimu ayiguze mu kibanza cawe ico igiciro n'isho nyene naguhayeko karibu rero wavyumvise karibu mzee turagushimye cyane umukunzi wa Kiruku abonye ko ayigurira Kiruku nawe iyo discount ndayimukorera ya 500,000 à raison de 3,500,000 karibuni merci beaucoup yego murakoze cyane yes merci beaucoup nanje ndaryohewe yes Kiriku ibi bintu biraryoshe kubona donc ushobora kubona umuntu w'umuvieux ashobora kubaza abanyamuziki ndetse agaharanira ko byose bigendera hamwe yes ndagushimiye cyane rero Kiriku asante sana munga ku bless sana mwaka 2025 zo mwaka mwiza kuri twese kandi na courage pe bana asante sana baba bless up yes merci beaucoup wowe usadukurikiranye wari kurikirana African TV turi muri messe des officiers ni kibanza cyiza aboneza ko ibintu byari bimeze neza cyane gose yes jana natwe nga anya nimuze mugumaye natwebwe turi kumwe na Tantinsisi Kiriku uyu muntu avuze iki kuri uyu muntu niwe yandondereye ishure nk'ishiki Bujumbura kuri Sedira kenshi anigana n'abana bo mu giti yewe tuvina muri ndishure umutantine wanje cyo twamukundana cyane akaja mukamasi ku muhungu wawe no musageze ku iterambere ridasanzwe umuhungu wanje ndabona ndamukunda naye ndanamukumbuye cyane kandi misuhuko yahora mu bitaro natwe hanyuma ahageze ni heza nibaza yuko barabizi tuba turi kumwe ku munsi wa gatatu ku munsi mukuru wa Noel karibu cyane tumushigikire asubire aduhimbara abana na cyane les parents karibu cyane muzana abana hama turyoherwe la 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 yes merci beaucoup abakunzi African TV ku munsi wa gatatu ube uri muri kino kibanza messe des officiers abavyeyi muzana abana banyu abavyeyi azozana umwana ngahanya muri kino kibanza ni kwagusa yes kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane gose yes nuko rero mubona ngahanya tugeze muri Belvedere 6 mikate ngahanya kwezi ndaryoshe
urabona yuko marché de Noël nta cari kibuze aha nibaza yuko n'abandi bashatse boza baraza yeah imikate amakeke mm. muri Belvedere nibaza yuko umuntu azorya umukate waho azokwicuza bro ntiyigeze yicuza surtout muri iyi 9 jours tumaze ngaha iyi yose barayirembeje nibaza yuko famille itaje kugura umukate yarahomze cyane ariko reba ibintu byamengo biri clean cyane bisa neza bisa neza cyane gose ni Belvedere yes turi kumwe n'umuntu wo muri Belvedere ni sawa Ni sawa. umeze neza Ego. kuri Belvedere nshaka tumenye ama service musanzwe mutanga n'ibiki n'ibiki Turatanga service y'ama grand familial n'ama petit familial. Turatanga kandi n'ama denrées complet n'izindi n'ama cake ibintu byinshi cyane bijyanye n'ibintu bya boulangerie pâtisserie parc Belvedere. Hanyuma twabasanze aho mwamwifuza hose ni kuvuga yuko urumva n'abafite amantuza nk'ama cérémonie de mariage les anniversaires mushobora tubwira twakora amagato meza cyangwa abantu bafite amantuza ama event yo kuba twabagira ibyo petit déjeuner turashobora kubaza imikate mwifuza twabasanga mwifuza kandi ukabe gato cyane ego yes ku muntu ashaka kujya umukate mwiza cyangwa keke nziza ni kurondera Belvedere akanimero kihuta ku buryo umuntu ashobora kwakura kugira ngo nimba keneye umukate mu gatondo muhira atumira nimero yacu ni ya indi nyene ni 61 211 211 mushobora kuduhamagara amasaha yose mwifuza karibu cyane yes 61 amajana 111 amajana 211 ubu naho tugeze mu kindi kibanza ciza kiriko mu kirundi bavita gute sisi bavyita gute naguma mvuge ngo imitako mugabo sivyo cyo kirundi bavyita gute mu kirundi mu kirundi ivyo gushaza ndibaza ubudede yapana su ubudede muraza kudufasha muri commentaire aho bariko badukurikirana mu kirundi ubuyeye uyusubuye ingo dufashe gatoya ngo dufashe ubuyeye n'ubwoko bw'ibi bintu n'igitako canke n'imitako harimo imitako inyanyo ingo tuganirize gatoya ngo tuganirize kirimwo ariko iki ni cy'abamama nitubumva nshuti nitubumva ni muze mutuganirize igitako ari cyo ku kuboko nonga turaje dusigurire iki inyesigi umviriza igitako iki nico gitako iki nico gitako kuko ikinya mu kubikoresha n'urunyuzi urushinge iki naco si gitako oya je navuze niki nico kimwe niki bikoze cyo kimwe si gitako kubera ibitako barikoresha urushinge ibi navyo babikoresha akandi kantu urunyuzi rusanzwe bagwita mu gifaransa fira pêche voilà rero iki nacyo ukoresha urunyuzi igitako kuva kera cyariho ariko ibi inye ni bishasha ni modele y'iki gihe y'ikizungu turiko turakrea twebwe aba artiste batandukanye donc iki nico ari gitako ego muze kudufasha muri commentaire kubera ko deja ntibitahura cyo kimwe twese igitako gikoreshwa urushinge igitako n'ugutaka kidade gikoreshwa ni fil de pêche cyangwa urunyuzi ariko ukoresha nta intoki nta rushinge ushirako non c'est ça la différence rero iki gitako kenshi nizi urabona nk'iyi modele twakoze iyi inye twahinduye kugira igitako kimara umwanya munininya kirashobora kumara n'imisi ibiri utaragiheza ariko iyi modele ikikunyarukiriza gukora byinshi benshi rero aba artiste tucaye mu mwanya mutonya aba artiste tuca tuvuga ati ni gitako abantu batabize bacakubwira ati ni gitako me atari gitako okay ngabadanaza afite nabuze ngenda vyita mu kirundi ibi vyose jange navyita nibishari dugute nibiso by'abakenyezi y'abagore by'abagabo iki ni c'abagabo iki ni c'abagabo b'ingoma apana b'ingoma gusa abagiye no gukwa ego tumwambara yes ariko na couleur atandukanye ugiye gukwa yambara couleur noir blanc canke jaune
na jaune na noir hanyuma ibi rero ibi inye ni iby'abavuzi b'ingoma biratandukanye kuko umuntu asanzwe ntapfa kwambara ibi inye by'iyi couleur ni kuvuga ibi ni iby'abavuzi b'ingoma bonyene ndabona ngo hariho n'amashakoshi meza amashakoshi ubona neza ko ariyo nyine bikorera amashakoshi ubona ko hari ibintu byinshi byo ngaho iwacu hariyo inkoko amasupla amaki supla aya n'amasu ushobora gutereka ko supla mu kirundi ni muri iki gihe biragoye hariho indimi dusanga bitugonanira kuvuga mu kirundi tuvuge ko ari nicyo ushyira ku isahani cyangwa isorori kugira isahani uri kurarya ntibiseseke hasi ku meza umukozi aca ni ibintu bya kijyambere bigezweho novuga ko ari iby'ikizungu ariko ntabwo ari iby'ikirundi ahubwo tubikora mu mbaho muri ibi by'iwacu ariko kera ntibyari bihari kuko ntitwarira no ku isahani twarira atansiyo twarira mu nkoko cyangwa ku rujo voila urumva ko mubizi rero urumva ubunye tuca tuzana abartiste turiko turakeya turiko turakora ibintu bitandukanye kugira basi n'ababazungu babone ko ari ivyo dushoboye umuntu akeneye kumbure bino bintu akeneye inkoko akeneye ibinya byose naye amashakoshi muri n'amashakoshi meza kandi akomeye cyane gose bikorera kandi bikorera bon turi différent aho dukorera donc nka jewe nkorera muri Musée Vivant muri A12 hari abandi bakorera kuri Source du Nil uri ahundi twako turaharira gatonya nawe nyene akorera kuri Musée Vivant twako turigishanya gatonya nawe nyene akorera kuri Musée Vivant yego yes merci beaucoup akanu karantangaje ubona iki kimamiro ingene kimeze ico notinya ico mugani ico ku meza ico nico ku meza ico nyene kinico ku meza ariko urabona ko dushira ko akadeko keza ego yurarurisha usho kuyishira ku meza cyangwa ukagikoresha mu gikoni uko uvyumva bivana nawe wingene uvyumva kandi bandugu kubera yirabura nticafura baramuze muragura ibintu vyirabura amahereni kubigeme murashobora kugura hano n'amahereni ubona kubonyene bijishiye twibutse ko aha turi muri messe muri marché de Noël yes turi muri marché de Noël aya mahereni muyakorana ubuhe buhinga aya mahereni ndakorana ubuhinga bukomeye nawe nibaza yuko ushaka kuyaraba ukibaza yuko indani hari icyuma canke plastique canke igiti tivwa aya mahereni urabona n'urunyuzi rwa rundi rwo gufuma ariko indani hariyo couverture y'ikaye sure yeah wow I'm sure hanyuma aha naho aya mahereni nabona nayo n'urunyuzi aha hari ko bya byatsi by'ubururi bimwe by'ubururi n'ishinge babigira ku babishira hejuru ku mifuko y'amakara urabibona rero mba nshaka kurwanya ubucafu mu gisagara ca Bujumbura cyangwa nkabyitorera acangisha muhereni sisibona gute ni sawa mugabo urazi ikintu cangyoheye kimwe amwe muri calendrier cakikoriye nikoriye yego ndafise koriye n'amahereni oya ntibarakigura ariko baragikunda bakacavuga ngo kirazimba zana turabe yego ndasavye ubereye ikintu bakora mu makalendrier je narumiwe bakora mu calendrier zijyanye neza mu mabiro kubera ndafise n'amahereni yatwo na koriye yato ako ku maboko akagakozwe muri calendrier ahubwo nimba munazifise muri ntuzanye iwanyu muzompamagare nze kuzitora z'uyu mwaka nyene kubera ndazikeneye ni impapuro none ariko ni calendrier iki nico mu izosi nambara urabe kanambara urabe nanze ngo munyambike iyo nyambike oya je nambara hama mu ndabe cyangwa washaka kurabe gusa urabona ni keza Jean ntibinasiguritse ariko
kirimo ubuhinga bukomeye cyane, ubuhinga bukomeye kandi kirimo ubwenge n'ingufu. Yes, mwakeneye gutura muri Source du Nil. Jewe nkorera muri Musée Vivant. Aho ukora muri Musée Vivant. Yego. Niho nkorera Muri, haraheze imyaka indwi Burya tubwiye yaduze. muri P17. P17. Izi mpuzu nazo ziri ngahanya. Izo mpuzu ni genda zishonera mu bitenge nyene bisanzwe kandi urabona n'impuzu zizorohera abantu cyane muri kino gisagara cya Bujumbura kubera ubushuhe bwinshi. Kandi nibagiye kubera kandi maherene muzonshorera. Muzonza n'abakiriya benshi. Ndafise amaherene nakoze mu nazi. Munazi. Yego. Aya maherene nakoze mu bishishwa by'inazi. Murazi yuko hariho amavuta ya koko. Ariyo nazi. Aya n'amaherene yo mu nazi. Hanyuma aya n'amaherene y'umukuza. Kakantu banweramwo inzoga, abantu bakera banweramo inzoga, impeke. Aya n'amaherene yabyo. Urabona ko hariho amaherene y'Uburundi n'amaherene ya Afrika. Aya ni amaherene nyene y'impapuro ya calendrier. Ego, n'ayandi asanzwe ngenda mpinyanyura mu bundi buhinga. Oh, yes, muze kubashorera. Akora muri Musée Vivant. Muri P combien? P17. P17. Muze kugira ngo kumbure mu mashorere. No, vyo bavya cyane gusumba. Aha naho nyene hari ibindi muze kufasha izina two kwita bino bintu mu Kirundi. No, imbari bisharizo, nimba bimeze gute muze kudufasha mu Kirundi. Ibisharizo. Kanagaki. Akanako nagaki. tuyita magnet Faransa ariko nico ugishira kuri frigo ahantu hari icyuma ku kabati ikintu kiriko icyuma Ni supagro plutôt smart ushira ku cyuma decor y'ahantu il m'a montré anako bashize ku cyuma bice bivyerekana nagasharizo tuba turiko turakreya ibintu abana abapapa abamama baba bakeneye ushaza inzu zabo yego zikama ibi birato zikama mbiri zimize gute muzikora gute bigenda gute zirakomeye koko neza cyane ba mwihangana urabona ko ndiko ndakora naho nyene sawa bandanya akazi urumva nko ngaha izisandari twararavye abarundi ngo turi binebwe kandi tutari binebwe yes ntituri binebwe ariko tuvuye hasi turakora bon tusha tuvuga ati kubera iki abatanzania n'abakenya baguma batuzanira ko ibintu byinshi ngwibikenya iki kandi natwe dufise pouvoir dufise amaboko ndafata turondera ama machine ivyo bakoresha hariya tuzana ama materiel ubu rero tubikorera ngaho iwacu tukaca tugurisha iwacu nyene kandi biragugwa isandari yere yose umuntu akeneye nimero na nimero 47 iraboneka baravuga ngo nimero 47 ngo niba ça existe chez nous au Musée Vivant ni baze barayisanga aho izisanda kandi modele yose bashaka shaka ibe wayibonye Buraya wayibonye sinzi en Afrique uyituzaniye turayigukorera yes ubu naho tugeze ni mu bifungurwa muri marché de Noël nta cabuze urarya ukaryama urabonye bambou décor Serengeti ukanwa ubu rero tugeze ngaha naba nabo bakora ivyitwa ama Rolex na Rolex hiye ufise Rolex ntirasha mugabo mu mwanya tuyibatekereye ihiye bivana nawe umwanya ufise ngaho gira urashaka kuturindira muri 10 minutes twaduhejeje iwawe ego yes ndarindira nta kibazo Rolex yanyu muyikora mu buhe buryo Rolex yacu dukoresha premièrement ni ibintu byo ngaha mu Burundi dukoresha ivyo ngaha turakosha ivyapati n'amagi nkuko mwayibonye rero dufise category 3 hariyo category ya mbere dukoresha 6000 hari indi iyo rero ibirimo amagabiri shamwe n'ivyapati bibiri tukaba tubashiramwo n'agasalade na mayonnaise n'amagi hariyo n'indi ya 8000 duca twongezamwo amafiriti muri wa murete twabagireho amagabiri tubatekera n'ivyapati bibiri ni salade na magi na mayonnaise hari indi nayo ya 12000 abariyo rero twita benshi bacha ita special uko yoyo unayitekeye mwishasha urabona vraiment uri kurayije ukavuga ati sinibwe vraiment 12000 yanje hari ahantu yakiye yoyo rero usanga irimwo isosiso irimwo amafiriti irimwo na ya magabiri nakubwira n'ivyapati bibiri ni salade mayonnaise na magi ego kuri Noel umunsi wa Noel ku munsi wa gatatu ego bizoba bihari tuzobifungura
ku munsi kuri Noel niho tuzobaturi karibu tuzobafungurira ahubwo ndabasavye uzoza ushonje kuko azozuhazi bizombabaza uzobora ushira Rolex yacu ubuzima busanzwe busunze mukorera hehe mu buzima busanzwe dusanzwe dukorera mu bwiza kuri set numero 26 yego yes basomesha gira ko nk'amasegonda 5 yonyine yo kusomesha kugira ngo bazoza nukuri nuwasiba kuri rero uzoburi Sisi numva nano woburi sinumva n'iki cyo tumusiba kuko hari inzoga hari ivyo kurya hari imikate hari utubrase hari ishakoshi nuwaza utambaye tuzokwambika uzi udafite ishakoshi tuzogutekesha gushitekeramwo Rolex bosiba kubera iki sinavyumva amahitamwo nabiri gusa nukuza canke ukaza nibiri gusa nukuza canke ukaza hakuza woza yes nikomeze sisi imyiteguro nabona ko ari myiza utumirira abakunzi ba African TV n'abakunzi bakana yetse numva umengo ofeteje iyi minsi mba ntanguye kuryoherwa na Noel urabona ko twayishikiriye ntumire cyane abantu mwese mukurikirana African TV abantu mwese muzi Tantine Sisi abantu muzi Raoul le comédien abantu muzi Kiriku abantu mukunda umuziki abantu mukunda Serengeti abantu mukunda imikata makeke abantu mukunda kwicara heza bambou décor abantu mwabonye ni byinshi cyane muze muri messe des officiers ku munsi mukuru wa Noel tuzotangura kuva isaha 4 aha twari tukiri mu marché de Noel entre temps marché de Noel yari première édition urabona quand même yuko tubwire félicitations c'est la première fois kibaye Bujumbura kandi abantu bararyohewe hariho benshi baduteye integati ahubwo komerezaho n'iyindi myaka ntizisibe rero iyi marché de Noel nyene izobandanya no kuri munsi mukuru wa Noel kitwa Christmas party muzoza mwisumire muzoze mufise utu agent de poche mushobore guca mugura n'utundi tuntu mukeneye twagiye turabibereka yes ku munsi wa gatatu please you have to be here kugira ngo abana bashobore kuryoherwa kugira ngo turyohere abana biwacu ndagushimira cyane gose wakurikiranye kino ginayo cyacu no video yacu kuva ku ntango kuva kuri Kiriku gushika kuri no mwanya asante sana merci 5, 10, 15, 25 mbere warengeje ko bitanu bitatu na bitanu kugira nawe unshimishe muko namushimishije mugabo nawe uko bigenda kose abonye ko imate atari cyo kimwe n'ijyayo muhira twe turyama ku bihumbi bayibonye imate bayibonye ndadundi kigira imirasoro ni rya mbere ndayibona ibya nayitumye kibujumbura oya Changa abantu barire Changa kumbarire uzana amafaranga wagurishije urwo rubuga